kaze muriko mudukurikira muri benshi. Ikiganiro ni Beyond Boss. Iradio ni Kazoza FM. Ijuje kugwiza umwimbu isamirana kuri megahertz 103.3. Jewe ndiko ndabashikiriza ikiganiro ni Claude Nikondeha. Umutumire wanje no munsi ni Ange Muyubira. Karibu Ange. Murakoze cyane Claude, ndanezerewe cyane kuba ngaha. Urakoze cyane kutwitaba. Ubutumire Ange, iyi semaine ni semaine yahariwe diaspora nawe nkabanzi kuri diaspora naho umaze igihe waratashe. Wotubwira diaspora no kuvuga iki kuri wewe, wumvise iyo jambo bisobanurwa iki, bikwibutsa iki? Kuri jewe ndabivuze n'ukuri uko nyene bimbajije, tutarenze kuja mu dictionnaire ukambaza uti bisigura iki kuri wewe. Diaspora jewe mbona ko ari umurundi aba mu mahanga, bibakubwiwe canke kumva zitamuvuye ko mugabo aguma bumenya kandi yiyumvira ko ari umurundi. Ako niko kantu kanyuma no shimikira. Kongerako akanovera. Hanyuma wewe warabaye mahanga mu Bwongereza cyane. Hanyuma utaha 2009. Wamaze imyaka ingahe hanze? Hanyuma byagufasha umwanya ungana iki umaze gutaha, gufata decision yo gutaha, hanyuma ugataha? Hanyuma umaze gutaha byagufasha umwanya ungana iki kugira ngo wumve jewe nashitse sinyisubiye inyuma? Novuga nti jewe namaze imyaka 15 naba mu Burundi. 15. Wow. 15. Navuye mu Burundi ubwa mbere mfise imyaka 16. Abo? Nukuvuga rero yuko imyaka novuga fise ubwenge nayibaye mu mahanga. Hanyuma uko kugenda washaka nari umuntu yamaze kwemanga neza ko ntazogaruka mu Burundi. Utazogaruka. Kandi ivyo bari kurambaza nje tubanavuze nti umuntu azi ko ari umurundi kandi aguma afise Burundi. Agatima kaguma kari mu Burundi. Suko byari bimeze. Ni handi bavuga bati urashobora gukura umuntu i Burundi, muga ntushobora gukura Burundi muri we. Très bien. Je ntivyari ubukore. We nta Burundi ntibwari muri wewe. Wavuze ati ngaha ndashitse birahetse kandi no guharurira. Nibaza ko abarundi twoba twaragendanye muri ico gihe ntibashika intoki zitanu. Wari integre neza. Integre hanze kuruta kuba mu wari umulokale. Nari umulokale hanze. Mu Bwongereza wabaye? Naba Londres. Wow. Londres ni gisagara kinini cyane kirimwo abantu amamiliyoni byari byoroshe gutakara muri abo miliyoni. Hama byagufasha umwanya ungana iki après les 15 ans wabayeyo kugira ngo ufate decision ko? Bon, sinokosora gatonyi imyaka ni 10 mu Bwongereza, ariko naragize ibindi bihugu nabayemwo. Mvuze rero vyafashe umwanya ungana gute. Iciyumviro cabaye giturumbuka. Novuga nti naratewe. Nganatewe neza n'Imana. Yego. Caje giturumbuka mu bihumbi 2 yari mi December kwezi kwa 12 ibihumbi 2006. Okay. Ariko vyafashe imyaka 2 kugira ngo nshobore kuza. Okay, so vyagufashe 2 ans yo kwitegura, kwiyumvira. Icyari kigoye cyane ni cyari giki kwereke kwiciyumviro caje giturumbuka. Ni kubera ko utaciye ugura itike utaye. Ikintu cagutebeje cyari iki? Ikintu cantebeje novuga yari umwanya kubera nahavuye ino ntahakunda. Kandi sinari nshaka kuzogaruka. Okay. Numva je ndemenda umukristo ndemera narumva ko nkeneye iyo Mana yampaye ico ciyumvira. Yambwiye ko iguha n'ugo rukundo. Okay. Rukundi kandi ikanyemeza nkumva neza yuko ntagifise amadidani. Nico gitu. Niyo procedure ya 2 ans. Niyo procedure y'imyaka 2. Kandi numva umengo nshaka kuko hari ukuntu nabaye neza mu mahanga. Yego. Uko kuntu nabaye neza mu mahanga, kuhaba neza sinovuga cyane akazi bose, ariko no ori integre. Yego, voilà. Iyo intégration
nukumva narakuze nditahura ndumva umuhamagaro wanje kandi warubayeho nta bene gihugu ngaho baho ntaco nabura je nta promotion igeze mbura mu kazi nukuri narimbayeho ubuzima bumeze neza nkumva rero ivyo byose nabikesha Imana nkumva sinshaka gusiga Imana mu Bwongereza nshaka ko tujana mu Burundi niyo yatevye kugura itike rero Okay. Ariko ngiye kuri ico mwari mumbajije ciza ntako byamfasha umwanya munini kugira ngo nze. Ariko nje naje nziko ntagaruka. Naguze itike y'urugendo rumwe one way. No, le tour simple. Nkuko wari watwaye ale simple. Kugene ge ale simple nagiye governor. Haizi imyaka ingahe kuvutaje? Nagarutse mu 2009. Yego. Haciye imyaka 13. Okay, so 2009 uragarutse. Hanyuma ugarutse uri instaye. Vyagufasha umwanya ungana iki kugira ngo wumve ko Imana yatangiye gushira imbuto z'urukundo muri iki gihugu? Urazi byaje buno nyene. Reka ndakubwire ngene vyagenze kugira numve neza ko nashitse. Umwanya wose aho nahindukira hose naguma mbona ico nokora. Burya nibaza ko umuntu kugira ngo yumve ko ahantu hose abaye integre ari ba mu muryango abakukaza abahehe aba ruko wumva ko ufise ikimazi aho hantu. Je rero naguma mbona ibintu vyoshoboka mu Burundi ibintu nokora iki eko nkabona umenga ahubwo umwanya ni muto wo gukora ivyo bintu vyose byakuza ko ari byinshi. Ego. Okay, reka rero dutandukire ku bikogwa. Urumva umuntu waragiye mu mahanga uratora ubwenge uriga amashuri uraheza hanyuma mu nyuma urakora uratera imbere nk'abandi bose babene gihugu bahajya. Hanyuma Imana itangura kugushira mutima kukwiye gutaha none message yari yihe? Message yari yumvikana cyane. Message yari genda ucontribue kuri development de ton pays. Nuze utanga intererano yawe mu iterambere ry'igihugu mu kugwiza umwimbu mu gihugu. Ego cyane. Apana kurondera akazi. Kandi ikindi ico kanu gatonye no kugira gatwenza nuko kera twahora abarundi barakunda kugira imisi mikuru yo gusezera abantu. Je ntibanseze kwera bari bazi ko bite kwera bari bazi ko ati oya ubuye ntashobora gutaha azoca garuka ntiduta umwanya tumusezera nta kwezi kumwe azoba yagarutse kubera wari integre tellement. Yego kandi narabivuga hose no mu bagenzi banje se n'abagenzi b'abanyamahanga benshi ako je nababwira vraiment ko oya iwacu washakana nagarutse muri vacances ubwambere haciye imyaka 6 naraja muri vacances ahandi mukasi naja muri vacances mu Burundi. Neza cyane. Ikiganiro ni Beyond Boss, umutumire uno munsi ni Ange Muyubira. Ange, warabaye integre imyaka 15 ni myinshi, warize urakora uratera imbere hanyuma mu nyuma wumva umuhamagaro wo gutaha kugira ngo nawe ukontribue mu kugwiza umwimbo mu gihugu. Ni waje kugira ngo urondera akazi, waje kugira ngo uterere mu iterambere. Iyo umaze gushika ikintu tubwira ibintu bibiri vyakugoye cyane mu buzima bwa misi yose. Siniko mvuga ivy'akazi canke mu buzima bwa misi yose. Icakugoye n'igiki? Icangoye ca mbere yari novuga ntimbe imvugo z'abantu canke mentalite z'abantu. Nako ntaziteba ko mugabo narabona ko ari ico gituma igihugu cacu kiguma kiri inyuma. Nkumva aho gumengo binteye n'ikigongwe. Okay. Hariho dufatereka nk'ikintu je ndakunda gukora n'ukuri. Nkakora turagaruka ku kazi. Nagira baze ku nkaje ikintu kimwe cangora. Yego. Kutaronka amazi ashushe ya dushe. Donc ugasanga hari gihe yaboneka hari gihe ataboneka iyo ikaba ingorane. Ni muri yo sanse. Niwe shaka ku bon je vraiment no kubwira ico kintu kuko ni mu vyari byaratumye nshaka kugenda jewe ikintu social cari kirimo. Donc ni ikintu gikomeye kuri jewe ikintu imvugo z'abantu canke biki donc nkasubira kubisangaho kandi ubona ko abantu bamaze kugucira inzira kubera iki d'abord wari ukuze warabibona cyane kurusha n'amava cyane hanyuma naje mfise maze kurenza imyaka 30 Umugambi abavuga kubeka tararongogwa
shayo ni ngorane ya ni ngorane baze n'imyaka 13 irenganye ndacari kwa kundi mugambi ntavyo bakimbaza oya barahevye oya urumva umuntu ni gahunda yiwe n'ivy'Imana yamuteguriye aje tuje mu vy'akazi yego je ndibuka yuko muri 2012 niho twamenyana bumva barambwira ati hariho ikintu gishasha citwa kazoza art ati ni wewe canke nika je ni bwa mbere ndavyumvise hanyuma rero camfata umugambi wo kukurondera kugira amenye uwo muntu wa kazoza art kazoza art niki ico ciyumviro cakujemo gute mukora ibiki ducire ku ncamake okay kazoza art bana mwe muri kazoza finance bica byumvikana mwe muri mu mafaranga art turi muri mu bintu nyene vy'akaranga ibintu iciyumviro washaka cabaye iciyumviro kigenda kiraba gitatanguye uko nyene ukuvyumva hagiye haraba ibintu bimwe sequence d'evénement niko no bivuga iya mbere yabaye ko generally sense kubwa mbere ndi muri tourisme hanyuma muri tourisme iyo agence ya tourisme na ifise twategetswa ku nararondeza ama souvenir amakado ku baturiste ibintu batwara vyino rero ibintu vyaba bihari ngaha ku masoko ugasanga ni ibintu bitajanye n'ibihe vya none naho biba bifatiye kukaranga ku Burundi muga bitadandajwe neza donc ntangura gukorana n'abanyamyuga ico ciyumviro rero cyo gutanga aba artiste n'aba artisan cane aba artisan rero aho muri 2012 niho washaka uko nyenda kubwiye nti vyatanguye ari kuco officializa kuja kwiyandikisha muri API inkuru no gutera nuko nari mfise abakliya hari gihe cimirije 50aire ya kwikukira ku Burundi myaka 50 hanyuma akaba hariho ama ministere yashaka kunshorera bambwira ati none zana nife zana registre de commerce kugira ngo duhe facture ivyo bintu rero uko kuntu nari nsanzwe nkorana n'abanyamyuga bidapanze canegerezwa kubipanga rero yego ndiyandikisha bagira ama statut hanyuma nyene turiformaliza turaronka ahantu hambere dutangura gukorera ubundi bari bamwe baba bari ngaha abandi bari hariya donc watanguye avant juillet ego warantanze naragutanze gatoya okay none ikiganiro ni beyond boss urumva urashitse tintegezo kugwiza umwimbu ntushobora kugwiza umwimbu ukorera umuntu ugwiza umwimbu kubera uzanye iciyumviro gitanga akazi uzanye iciyumviro gituma ama service aboneka n'amaproduct akaboneka mu vyo wari warize mu mahanga ni giki coba caragufashije cyane kugira ngo ubishikeko icamfashije ugenda bishikeko unkundire ngaruka inyuma gatonye igituma ndagusiguriye umugambi wa kazoza art nkawuvuga uko vyagenze ntabivuze mu buryo nk'ukundi muntu wese utangurishira hamwe avuga ati natanguye uku vyagenze uko vyabaye ibintu umuntu entrepreneur kenshi urasanga uciye mu nzira itagororotse donc ni kugira n'uri kwaratwumviriza aza arabona ibintu uburyo butandukanye iki aho uhera naho uhereza usanga bidaze sico kimwe kandi nta ngorane utanguye mu bintu bidapanze ku murongo kenshi no gutangura rero ico nize mu mahanga ndagutwenze gatonye jewe mu mashuri ico nize ikintu bita interprétage juridique gusobanura nasobanura mu matribunal ntaco bipfana nivyo nagarutse gukora ico ni cambere rero umuntu yize ikintu runaka akaba ariko yumva umutima w'umuhamagarira handi ntatinye hanyuma ico nize ariko rero abantu mugabo uko kwiga nagenda akora mu maison ya mode amameza akomakomeye za Chanel za Estée Lauder n'azandi abo bantu nakoreye ico nabigiyeko narabonye ubwa mbere na mbere ngene benshi nka Chanel yatanguye mu buryo bubayabaye cane yari imfuvyi ahera ahantu hato none ubageze mu bihugu vyose kandi yarapfuye ishamwe ryo mabibandanye n'abuzukuru nta numwe abuze icafungura uwo nuwambere uwundi yagize icanyunganira yari Estée Lauder ni famille nabo bageze kuri generation zine ndibagengene generation bakivuga kurunganwe rune bagikorera yanzu nyene nukuvuga
nagiye kubona ingene amashirahamwe yino muri Afrika usanga mari imyaka 5 ngo ni mortalité infantile imyaka 5 agaca kwara amakacafa mugabo ndabona abo bantu bigenda gute ngena abandi bamaze imyaka 40-50 bagira kenshi usanga umuntu atangura ishirahamwe atariko yiyumvira amageneration atangura ishirahamwe kugira ngo aronke icajya uno munsi ugerageje aronke icanyu ajya ejo canke hirya ejo mugabo wewe watanguye wiyumvira gute iri shirahamwe ryoba rikiriho jewe ntakiri ngaho nivyo cane kandi ndabona ko muri abo nyene uko ndabwiye ni nk'abo ba famille Esteloder ari abantu usanga umwuzukuru yarabonye sekuru dufate canke inakuru ari muri ivyo akabikunda nukuvuga ko hejuru yuko badandaza amaproduit ariko baradandaza l'esprit yaho hantu sinzi ngene no bivuga akaranga mutima kico kintu voilà nanje rero ngashaka kuzana ko karanga mutima kubanyamyuga ko gukora d'abord twebwe icivugo cacu tuvuga ngo a bright future for artisans mu Kirundi nukuvuga kazoza keza kubanyamyuga apana kuvyo bakora muga kuribo ku miryango yabo kuribo nyene ego cane ko abanyamyuga bitwa ko ari abantu bakora utugenegene akagenegene je nabo turabizi neza ko bitavuga ikintu ciyubashe urumva ukaraba bati uyo muntu akora amasaha ngana gutya umuntu afise ubumenyi bungana gutya kubona ko ikintu uretse ko kigurwa amafaranga make muga mu kibana gafatwa nk'umuntu mengo n'umuntu atari sérieux ivyo bintu sivyo je rero ngashaka yuko ubwa mbere na mbere umunyamwuga yubahwa wenyene yiyubashe idonke yicubahiro bivanye n'icakoze kivuye mu maboko yiwe ego hari ikindi kintu ngoma niyumvira donc uratanguye kazoza art umwaka wa 2012 ndavye nyuma nkaraba iyi myaka 10 iheze ni imyaka itari yoroshe ni imyaka isoko nkuru ya Bujumbura yahiye inyuma y'amezi ibintu vya 2015 biraba hanyuma corona iraza imara imyaka ntiyari imyaka yoroshe gutangura umugambi hanyuma kukuza no kubandanya gushika no munsi ukabukiriho ukaba warateye imbere wabigenje gute ubwa mbere na mbere nshima Imana kuko yarahabaye kabisa jewe no kubwira nti imyaka nabonye nashatse guhungabana yari mu 2015 uti kuki je ndasubwene gihugu bwa bongereza haci imyaka 18 ufise igihe abantu bose bariko baragenda mu babanyi muki kandi twebwe twaravuye muhira twese mu muryango imisi mikenya turagenda muri Kenya ahandi hantu ikintu cambabaje kandi numva ntashaka kwakira mu mutima wanje navuga ni je sinshaka gusubira kuba hanze uyumvire wa muntu ubwa mbere atagomba na gato ni kugaruka nije nagiye ndira ko tugiye kandi nshaka kugaruka kwera navuga ni nukuri ninabona bishoboka ko namaze amezi 2 gusa kandi washaka sinigeze nifata yuko nahunze navuze ntingiye gukorera hanze abantu twaradukorana ndabandanye kuko twari duhejeje ico gihe mu 2015 twari duhejeje gutangura ishirahamwe ritahananira inyungu kazoza iraharanira inyungu kazoza keza ntiharanira inyungu irafasha ndumva ko niyo yigisha community y'abene gihugu duhura aba bafisa mikoro make tugaca tubigisha ingene batunganya imigambi ya kandi babicishije mu myuga hanyuma kazoza kigaceze kabaha akazi ikagura ivyo bakoze nukuvuga ko ico gihe wiyumvire umugambi mwiza urashoboye gutangura agrema naironse ningene bigoye kuronka agrema hama ivyo bintu bigaca biba ngo dusubira tugende ndikuvuga utangure gushasha je numva ko izo nguvu ntibishoboka navuga niko bigenda kose ama crise ziratandukanye crise irashobora kuba economique irashobora kuba politique irashobora kuba sanitaire jewe ndasubira inyuma mu Burundi
kandi tuzobishobora bizogenda neza kandi wiyumvire sinadandaza imiti ntivyari ibintu de première nécessité niko nshaka kuvuga ni luxe ni luxe kubisanzwe mugabo ndumva ko abanyamyuga twatanguye gukorana sinshobora kubaheba kubera mfise yonje ndavuga ibintu tegeza ucurataha nyuma y'amezi abiri canagaruka curabandanya washaka amezi abiri nagiye kurondera amasoko yandi donc rero mu myaka 10 iheze ahantu uvuga yuko wahungabanye sawa ni muri 2015 yego kandi impungabana novuga kubera ibintu bitamvuyeko ibintu bitamvuyeko kuko hii crise ya 2020 ndayikunda kuyivuga 2020 ya covid iyi crise ya 2020 twege yaradufashije cyane mwagize ama mask twakoze ama mask baba mbere atangwa gukora ama mask duca gukora ama mask menshi cyane kandi meza yego kandi dukoresheje ibintu byose byo nga hanyuma n'uturuje twari turi muri banki urabona ko twe turakorana bigega bitangura kubogaboga mu gihe ca crise urumva nawo hebura ati ubonye bavuga ngo ingwe kiza kitaguhitanye kiraguhitaniriza mwe carabahitaniriza aho nisa mugabo urumva aho naho byavuye ingene mwaciye mwiyungunganya muraraba ati mbega ko kiza kije dukora iki muri entrepreneuria utegeza kuguma wiyumvira kuko ibihe birasa ntibingana kandi ibidukikuje birahinduka ku mwanya mugihe rero wovuga uti je ico nkora niki birakugora nico gituma ubona ama entreprise atamara imyaka 5 atarenza ni kubera bahagarika kwiyumvira bahagarika gukrea kuinova kubera swadiza batoye produit so nico cabafashije nico kuko twaguma twiyumvira ko bw'akazi tuvuga ko tuguma dushaka gutanga uwashona ipantaro nazashone mask kandi ico nagenda kubwire hariho nk'abantu umwana ubwira nti nanka ngaha ahanya abantu utujambo tubitwa abantu ugoza wumva umuntu aragutelefone ngo ariko sha ngo ubu rero uratoye ngo urazi ingene nguza kwescroka abantu uratoye utangwa gukora mask ukambwira uti urazi izi inya zindi zisanzwe zikoreshwa kwa muganga zike zikoreshwa amasaha 3 uyambara amasaha 3 kandi badusaba ko dutegeza kuguma twifutse none iki dutegeza gukora ikintu kimeswa abandi bantu mu bindi bihugu barabikora urumva rero ni kuvuga ko uriyumvira ingene utora inyishu ku ngorane zihari kandi ku buryo abandi bantu abo bantu bose ufise bataja muri chômage kuko hari ubukene ntugomba kubaca basubira mu bundi buce bubafuadisha kandi kindi naco ajya ama mask yo kwa muganga aba yakorewe kwa muganga nyene cyo wiyumvira rero igihugu cyose kiciye kiyamba kwa muganga bace bakoresha nibishoboka aho nico n'ikindi kintu nuko ndibuka ko icabaye twe twatango kuzikora turiko turapima kuwa gatanu un vendredi kuwa kabiri ku mugoroba niho bavuze mu makuru kazibiri za mbere za covid kuwa gatatu mu gitondo babandi bose bariko baravuga ko twaje kwescroka abantu amabanki gushika no ku bitaro no bari batonze baje kuzikomanda za zindi zimwe zo kwa muganga yahora igugwa moins de 500 amajana 5 yarimaze kugera kuri 3500 ariko twebwe turavuga ati iyi tuzoyigumiza ku bihumbi 2 yego kandi ntituzokwigera tuza turacamwe abantu ngo duce duprofita ku bukene bw'ikintu okay urumva tugume tugaruka ku kintu cha diaspora kuko iyi ndwi ya diaspora kandi twagize amahirwe kugira umutumire Ange Muyubira yabaye imyaka irenga 15 mu mahanga hamaragaruka mu Burundi mu gihugu c'amavuko kugira ngo nawe afashe kugwiza umwimbo Ange ikihora kigora abantu bo muri diaspora bariyumvira bati none nataha umutahe nzokura he ikibazo cy'umutahe kikaba intambamyi ukabona umuntu amaze imyaka n'imyaka yipfuza gutaha mugabo yiyumvira ati umutahe uwo mutahe wawukuye he je no kubwira ko atamutahe natanguranye umutahe burya reka banze tutandukanye imitahe yego umutahe baba bari kubavuga amafaranga voilà were vuga umutahe watandukanye jewe natanguje umutahe w'ivyiyumviro mu mutwe Imana yaguhaye kuko ntituufite ko no ku wundi muntu wese abimenye kuko ubu nyene
hariho umuntu bamuhaye imiliyoni 5 atomeca zikotse canke yotangura ikibi yoca zono canke atanguye ikintu ubwo usanga ziramuhereyeko rero mva rero ntitwofata minenegwe iciyumviro je natanguye mu mutwi wanje kugira ngo mvyare uyo mutahe w'amafaranga nabona iciyumviro ca service no kuvuga gukora aho nakubwiye nti bwa mbere atanguye kuri tourisme nahereye kuri abantu nibo ba client ba touriste ivyo baja kuraba ni vyiza vy'igihugu ntavyo warangura wewe narangura umuduga tujamo nibo bawukoresha barawukota nukuvuga ko nategerezwa gukoresha bwa bwenge guharura neza ibintu vyose bikenewe kugira ngo barihisha amahera kwiye we ntiwisopa hama we wahembwa kubera usobanura wabato exactement kubera aho nabatwaye kubera nashoboye naraba reserve nabafatira ibibanza mu mahoteli imodoka ukayirondera hanyuma kandi naraja imbere kuko uramupanga ukamubwira uti biza gufata umwanya ungana ukunukunuko igikorwa ari kuraba ibi canka ari urugendo rungana gutya burya organiza naco n'ikindi kintu gikomeye nukuvuga yuko nanje umwanya narakoresha umwanya wo ari kugenda imbere y'igihe hari igihe ushobora kuvuga ati unafashe bus uragiye gushika mu Rumonge kugira ngo utarinze gukota imodoka wowe ugiye kuja gutata urumva fata bus ukote amafaranga make uje kuraba aho uzoja kuratira abantu ubanze uvyige wewe uhabone ubanze uje kuraba ihoteli runaka uhite muvugana n'abajejwe ihoteli uzababwira uti ninaze je nshaka icumba numero 6 kuko waravye ko amazi yuguruka kuko waravye ko toilette ikora ivyo vyose urumva gukordona ico nico baguhembera kandi naho nafata pourcentage ibice 20 kwijana ya budget vyose ya budget vyose donc wewe ikindi kigo gikomeye cyane kubera urashobora kuba ufise umugambi mu mutwe canke mu mpapuro mugabo atamutahe w'amahera ufise uwo mugambi ntibisobanurwa ko ucuheba bisobanurwa yuko ubu hakenewe ko ukoresha ubwenge bwawe n'amaboko yawe kugira ngo uje kurondera uwo mutahe cyane gose wewe rero uravuze ati je nigiki nshoboye ico nshoboye ni tourisme ikanzunguruka Burundi ku mahera makashoboka ni ipakize kujya bene igihugu bose bipakize ngende ndaharabe ngire contact ku mahoteli kugira ngo nejo bundi ninaronka umugwi w'abantu je kuraba nze menye ivyo ndabahaye nuko none impanuro reso muri ivyo niyi impanuro notanga ni ubwa mbere na mbere kugira umwete kuja gushira mu ngiro ivyo kuko urumva ko uko kwitegura haje bavuga ati umuntu atoka umugambi upfaca nko ugakira mu mwiteguro rero udafasha uwo mwanya wo kwitegura ngo sindiko ndabona abantu runaka bagira baze urumva wowe wenyene uriko uravyicira ariko ugiye ukaja gukora bavuga ngo atagasohotse nta kinjira genda utangure ukora ivyo ubirabe kugira ngo nabo bantu nibagufata baze bavuga ati titwajanye n'ingenzi nka twebwe nyene kuko hariho umuntu ashobora kugenda atabizi agatanga kuvuga ngo ngo mbegeri babarira ngo ryarapfuye ntirihita uja kubibonera aho nyene n'abashitsi bari mu modoka urumva ico onya ni ikintu gikenewe cyane n'abajejwe ihoteli bakaba bakuzi nk'umuntu aba ari ku kazi bakamenya neza muri cuisine yuko wewe washitse ibintu vyiwawe biza kuba bikozwe ukuntu kuko mwaramaze kubivugana rero umvuze ati umuntu yo kwigira mwiki muri ibi byose narabonye ubwa mbere itegure ntushobora gukuraho kwitegura kandi kwitegura préparation planification bijanye riha igikenewe cose bavuga ati on paye soit le temps ou l'argent riha umwanya canke riha amafaranga ajanye niyo préparation ica kabiri emera kunguka make aya ariyo yose wungutse iyo ugeze kugira nakubwiye nk'ubu je nashirako marge y'ibice 20 kwijana mugabo siko nahereye ko ubwa mbere nukuvuga ko hariho ibintu bimwe nabaza nko ku maturu ya mbere mfashe iyo 20% ngaca nkuramwo ya mafaranga ya mbere dufate no banarafashe ko ama dépenses ya mbere uwo waragize urumva ko inyungu icisigara ibiri ntoya mugabo
nukuvuga ko wungutse iki wungutse experience wungutse iyo confiance en toi nawe wenyene kwiyemera ukavuga uti iki kintu ndakizi hanyuma ubuzokurikira ugeze guza gusubira kubikora yamahera vya bice 200 bizoza ari vya bindi ni nk'umwimbura kwituru ya mbere usanga yimbura bike kuko aje gukura kandi urumva nushobora no gusaba vyinshi kwituru ya mbere kuko nawe nta vyinshi ubuzi mugabo igihe cyose utwaye abantu hariho ibintu wiga bica bituma ivyo vyose uvyegeranije ushobora kugenda uraduza facture yawe mugabo rero abariko baratwumviriza nimuhave mwiyumvira ko mwese muhamagariwe kugira tourism izo nivyo umutumire wacu yaciyemo mugabo icigwa gikuru nuko umugambi ufise projet ufise kenshi si uherako kuko nta mutahe ubufise umutahe uronka gute umutahe no kuraba ikiri imbere yawe mbega no kuriki hanyuma ugafata umwanya ukwiye ukucitegurira kuciga ukakimenya nk'ubuvuze uti jewe ngira ncuruze produit ya savonol uravyiga ukabimenya uti bigenda uku wunguka uku ntibisobanurwa ko ari vyo ariyo kariyeri yawe bisobanurwa ko ari uhereye kugira ngo constitute iyo kapitale hanyuma uje gukora umugambi wawe tukira ikindi kintu nibaza ko gikomeye kandi tudakunda kuvuga cyane iyo turiko turavuga imitahe n'umutahe wa connection network abantu mumenyana abantu mumenyana ari abafournisseur dufate nk'ubu kuri je abafournisseur baba ari abo b'imiduga canke abo b'amahoteli ico gihe ca tourisme hanyuma hakabaho n'abakliya urumva abo nawe uri kurakorera hari abo ukore donc abo nanje ndiko ndakorera umuntu rero rekunda kwibagira ko umufournisseur canke umukliya umukoreye neza azokuvuga neza akurangira abandi bantu yego cyane utamukoreye neza ahubwo na bimwe wari kurakora ushaka ugende ugire ama dépliant ameze gute ushaka ugende uje kuri Instagram postiki ubundi muntu yakuvuze nabi bizokusura kubigana marketing ya mbere n'umuntu yamaze gukoresha service zawe hanyuma akazishima akaziratira uwundi cyane gose cyo nico kintu ca mbere hajya urinze uja ku bintu vy'ama billboard niki ubugeze kure mugabo ko nta namahera yavyo bufise bavuga ngo umuntu ngumuha umukliya ari satisfait ngo abwira umuntu umwe umukliya atari satisfait abwira abantu 10 uwidoga yidogera abantu 10 ushimashima abwira umuntu umwe ati nganda hejeje hari umwe urumva tuze turavyibuka uwidoga yidogera benshi uwishima kishimira umwe gusa Shaicho ni chiko cyo kwandika nizere ko mwacandise ikiganiro ni Beyond Boss radio ni Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo umutumire uno munsi Ange Muyubira akaba ari umwe mu barundi babaye hanze umwanya muremure mugabo akaba yarashimye gutaha hazi imyaka 13 atangura uruganda rwa Kazoza Art ubu mugeze mu bakozi bangahe tugeze kuri benshi tugeze kuri ku bihumbi 12 b'abanyamyuga mugabo babonye ni babandi tugenda turigisha kandi tugaheza mukarangura ivyo zose bakoze donc se abantu muhemba ku kwezi abusaba duhemba ku kwezi hanyuma tukaba turi equipe y'abahembwa ku kwezi turi 34 umva ni benshi cyane ni shirahamwe rinini mugabo urumva ingene hari ikintu gikomeye tuzobandanya twiga muri iki kiganiro cha Beyond Boss ikiganiro cyo gukreya zo kwiga ugene bakivuga mu kirundi gukreya platform urubuga gukreya urubuga urumva nkaho baragize urubuga bw'abanyamyuga bakora ama-objet d'art so ni kuvuga rero ni rezo yabo nibo baba ibihumbi 10 barenga hanyuma wewe ukazana gusa uburyo ukavuga ati mwe ivyo mukoze vyose bimeze neza tuzobirangura hama wewe icucu ukora no kurondera isoko yavyo tuzana uburyo tukazana n'ikindi gikomeye tuzana n'amacommande canke ama model y'ivyo tugira dukore y'ivyo dushaka ko bakora
kuko niho nibaza ko ntiba muamuzi ibigugwa n'ibitagugwa tuba tuzi ibigugwa n'ibitagugwa tukabigisha gukora ibintu tuba twaramaze kubonera amasoko ni ukuvuga ko nk'ubu umuntu ashobora kuvuga ati tugira dukore akantu ko kubika amarori dufate aho kantu ko kubika amarori ni akantu uwo munyamyuga we atoba yiyumviriye ariko yoshobora kugakora ugaca rero umwereka ingene yo gakora hama bivanye dufate n'ishirahamwe runaka tugomba ko abantu bose babaguriye amarori baza barabaha utwo duposhe tw'amarori bwanditseko tugaca duheza tukabaha akaba aribo tugurishako bajya badandaza amarori umva no kuvuga yuko twe tuba turiyumvira model tukarondera isoko hanyuma tukaheza tukanabaha n'umutahe wo gushobora kubikora hanyuma rero tugaca duheza tukabahemba mukabaha difference yego donc urumva kandi umugambi ni kubandanya abo bantu baba benshi abavyumvamo bose none nk'uriko ratwumviriza no munsi ashatse kuja muri uwo mugwi wabo bantu abigenza gute okay ukuntu tubigenza nuko dukorana n'amashirahamwe umva kugira ngo ubwo bwambere uburyo bwambere bwo gutangura kubigisha twegerwa n'amashirahamwe asanzwe afise ihangiro ryo ya development economic yo guteza imbere abene gihugu basanzwe bakorera urumva bakavuga ati kugira ngo bave mu bukene bakatwegera bakatubwira ati twoshobora kubaha abantu runaka byo twara amafaranga ngaye kugira ngo mubigishe igitandukanye twebwe hariho benshi bagira ibintu byo kwigisha ibintu vy'imyuga canke kwitunganiriza imigambi icizi wacu ni kubera baca baja mu bitabo vya kazoza imwe isanzwe irondera amasoko no kuvuga yuko kazoza keza abo muri kazoza keza ni uvuga ko nabo bo muri mu maproje iyo bakoze neza banonosoye neza ivyo bigishwe gukora kazoza iraheza ikazuzira baha amakomande rero aho mumbajije ati umuntu yodushikira gute umva ikiganiro ni beyond boss exact uko je ndiko ndavyumva umuntu umujene ariko aratwumviriza asanzwe afise passion muri art ashobora kuvuga ati jewe n'abagenzi banje turi abantu 10 twebwe rero dufise ka association kacu turakreya mugabo murashobora kuduha isoko mukatubwira tuti voilà turakeneye ko mudukorera amamaske 10,000 ntibagukorera barikorera urabaha ico wipfuza bakagikora bakaguha ukabahera nuko abantu batangura kuba ababosi babo cyane gose kandi nivyo natwibwe tuba dushaka kuko ico ntakubwiye mu kuntu twe tuvyifatamo abo bantu tuba twigishije nakubwiye ko tubigisha iyo myuga tukabigisha n'ingene batunganya imigambi yabo no kuvuga ko fata yuko uhejeje gukora tuguhaye isoko urakoze ikintu uranse nk'ibihumbi 50 twe ndushaka kucuronga ivyo utwara ivyo bihumbi 50 ugaca ugenda gutyo tukuca tukwigisha tuba twarakwigishije ingene ugabura ayo mafaranga ukaziganya ibice 10% ayasigaye ukayagaburamo kubiri ukaja nawe kugira umugambi wawe kuko tuba twanka yuko uyo muntu asubira kugwa muri bwa bukene rero ateza kwiga kwa investisa ariko investisa mu kuja mu burimye ariko investisa kuja mu mbwa ateza gukora ikindi kintu kiza kumuzanira amafaranga akaronka amafaranga avuye habiri avuye mu mwuga avuye no ntavyo nzi ayagiye kuja kurangura imikate akayidandaza ego akagira amasource menshi hanyuma mu kurangiza iganiro twaryoheye cyane nibaza ko twize vyinshi kandi abatwumvirije badukurikiye cyane cyane aba diaspora bari Bujumbura ubu hari aba diaspora benshi cyane baje muri irici kandi turabishimiye impanuro nk'umuntu yatashe haza imyaka 13 agatangura akazi none ubu unye hariho abantu barenga ibihumbi 10 mu gihugu hagati bakora kubera kazoza art iriho impanuro wobaha canke intege wobatera kugira ngo nabo bumve yuko bishoboka niyi ceco nobabwira ubwa mbere na mbere ndabitse ko babize ku Burundi ari igihugu cabo ko ari umuvyeyi wabo rero ugifashe nk'umuvyeyi wo kwiyumvira uti ndagikorera iki uno munsi sindababwiye ndabasavye ngo nibatahe bashobora kuba washaka batanagenewe
gutaha kugaruka gukorera ngaha mu Burundi si vya bose kuko no gukorera no kuba ngaha gufasha Burundi ntutegeza kuba uri mu Burundi mugabo amenye neza yuko umwe wese ahari arafise ikintu Burundi bumukeneyeko ico nukuri aciyumvira aze anezerwe aryoherwe ubunye bariko baraprofita ku Burundi niko novuga muga wewe ugisigiye iki ugihaye iki canke ikindi naco nuyohe mu Burundi wundi ubonye fata kuri ndazi uri umwubatsi canke uri umuganga huri hari ikintu kindi wosiga uterereye nk'iciyumviro ku baganga bandi ku bubatsi bandi kuki bijanye n'ivyo urimwo kugira ngo basi umuntu atangure gutera imbuto umuntu agume yiyumvira n'aba handi agume afise agatima muhira ko kugira ico amariye igihugu kuko nta wundi azogi nta ego nta nitwebwe urumva impanuro ya nyuma ya Ange nuko umwe wese atova ngaha atagize ico aterereye ico kinaterereye kumbure nico kizotuma garuka canke nico kizotuma aguma aterera acishije ku wundi muntu canke kwishira hamwe si ngombwa ngo bose batahe kandi bose ntibazotaha mugabo twese turafise uruhara dukwiye kugira mu iterambere ry'igihugu cacu catwibarutse cyane gose. Ange Muyubira murakoze cyane. Mwakoze cyane namwe nanezere kuganira namwe. Okay. Murakoze namwe kuko mwaduteze yompi ikiganiro cari Beyond Boss iradio yari Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbo. Kazoza FM Beyond Boss.